Tambo ya misi mbanze ndakuramutse cyane. Yambu sana. Urakomeye. Ndakomeye. Twe tumaze iminsi tutakubona mu Burundi wahoraye. En fait nahora muri Oman. Aha. Reka duhere mu ntango. Tambo ya misi izina nta muntu numwe atarizi kuko warabaye umukinyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi mu migwi itandukanye mugabo na cyane cyane abantu bakuze mu mugwi wa Vitaro mugabo reka duhere mu ntango. Tambo ya misi avuka he yavuze ryari? Tambo ya misi avuka mu ntara ya Makamba. Komine Kibago zone Bukeye. Yego. Hanyuma yavuze mu mwaka wuhe? Yavuze 2004 mu kwicumi 1988. Yego Tambo ya misi tukuze mu mupira w'amaguru. Umugwi wa mbere watanguye kukinamwo hari ryari hari hehe wari ufise imyaka ingahe? Umugwi natanguyemo ni Aigle Noir. Aigle Noir umugwi wanje natanguye kandi urya mugwi narawugwaniye cyane kugira ushike ntajya aho uri. Nibuka jogiye natanguye twari liga muri Semakamba. Oga kuri Semakamba. Hanyuma cyo gihe ari muri 2005. Muzenya honorable muzenya ico gihe yari Buramata w'intara Makamba. Hanyuma acaragomba kuorganiza ya en fait ni yari equipe communautaire we yagomba ashira abantu hamwe urumva kuorganiza abantu hamwe kugira ngo bijya vyumviro bibi by'intambara bibavemo mugabo urumva yashaka kwegeranya abagwaruka cyane cyane ego hanyuma bica biravamwo n'umugwi nyene ugira Aigle Noir ubona ego uratubwiye aho hari mu mwaka w'2005 mugabo mu nyuma zaho mengo waravuyemo waciye uja mu mugwi agiye kwanza narawukinye agiye kwanza ico gihe na division twarimwo ico gihe ari equipe yo mwibarabara kwari gukina nyene kwiryohera tugenda gutembera abanyagihugu ibiki urabizi naho hanyuma mu nyuma cyo turarondera nuzenya equipe Nyanza Lake kugira ngo tuje hamwe kugira ngo tugire umugwi kugira turonke division mugabo vyarazanye ingoranye urumva no kugwana baragwanye tutoragwanye ico gihe abantu b'Inyanza Lake bavuga ngo mugoma mu batware batware ngo umugwi ndavyibuka cyane ego hanyuma ari equipe yitwa twatanguye muri Adra ajya turabiheba Adra kubera yari muri locale yagi Nyanza Lake yo Adra hanyuma acaza undi umugwi witwa abawugeze sinzi ko ari Nyotangiye kundu sinibuka neza uwo mugwi mugabo wari muri division Ligue B intérieur urumva cyo turagira ucyo gihe ndibuka twagiye muri Karuzi gukina aza fait de match zibiri côté ya Aigle Noir tugia fait de match wacu côté ya ugiye mugwi nawe nyene wagira fait de match wawe aza ari zibiri komiseri avuga ibintu birashoboka ivyo mwabibonye ibi bintu mugena mwumvikane murabe muzane fait de match imwe cyo turagira ajya abagira namba bari batatu gusa bari batanu mu 5 ngabo warimo yego narimwo urumva deuxième ico gihe cyo turakubitwa muri premier mita deuxième mita umukocha yari Makasi ngiye muramwibuka Makasi cyo gihe acakuramo bose ugiye bakinyi b'Inyanza Lake bose acashiramo abakinyi b'Imabu ba Aigle Noir original urumva muri deuxième mita rero cyo turagombora ico gitego kandi cyo turabatsinda cya kabiri urumva kandi ndibuka match ya mbere bakinyi uwo mugwi twarajanye igitega iyo equipe ikikubitwa 5 ko baratwangiye gukina Aigle Noir umukinyi wa Aigle Noir wese baramwangiye gukina bacha bakubita bitanu iyo match ya Karuzi yari ya kabiri bacavuga oya reka dushe mu Aigle Noir turabe yuko vyogenda abari mu bahaku yego iyo match ya kabiri turayitsinda yego tubwire rero aho biratanguye hanyuma mwacemo Aigle Noir yacije mu cicaro ca kabiri byaciye bigenda gute ko dushaka kumenya wewe waciye uja muri ico gihe twaciye tuba aba mbere ndavyibuka twatwaye igikombe ca Ligue B intérieur cyo turaja muri musée ya muri Ligue A igicaro ca mbere cyo turakina aho hari mu mwaka wuhe ari muri 2008 je pense cyo turakoroka dukorose umwaka umwe urumva ingorane twari dufite objectif kandi ibintu bidashoboka nibibaho kubera uvuye muri deuxième division tujya muri première division tugomba rero cyo tuba mbere nayo n'ibintu bidashoboka bitabaho utegerezwa ugiye muri première division utegerezwa kwanza gutena je ngume ngaha muri gicao cya mbere muga tukubwira cyo tugenda na objectif yo kugira gushika mu babandi ni bishoboka urumva cyo turakoroka mukorotse mugabo wewe ntiwasubiye gukina mu cyaro cya kabiri dukorotse
honorable catubwira ngo ntangorane mwebwe ni mugende ico gihe Vitaro yaratugomba cyo turagenda muri Vitaro hagiye muri Vitaro hagende nande hagiye muri Vitaro bwa mbere tukiri muri deuxième division hagiye Felix niyo nkuru Felix ya uramuzi mediateur ava mu Kigwena bwa kabiri niyo dukorotse muzira cyatureka jewe na Aritire na Yahaya aho mu Kinyari hano mediateur mwiza cyane kasha ni birebire urumva tugenda turi batatu muri Vitaro cyo gihe dusanga Vitaro iserukira igihugu ndibuka nuzafashe yanje ya mbere ya muri Cameroon urumva Cameroon basi tugagenda uko yego twagenda muri Vitaro rero ucuhamara imyaka ingahe ko genda twakinye igihe kitari gito Vitaro nakinye imyaka 3 kandi cyo giga narakora neza kabisa yego wari me bitere umuzana sezo ya mbere ya kabiri mere bitere ya gatatu acagomba kubamo ubunuzenya harabaye ingorane kubera je umva baranyiviye ibitego ndavyibuka ico gihe baguharura ibitari ivyo bica bigomba kuzana ingorane kandi uwabaye wa mbere muga baramwibi nawe nyine urumva cyawa meri bitere isezo yigira kane narayikinye muga sinayihejeje aciye niyo naciye ndonka nuzenya yo kugenda hakurya muga nasize mfise mbari y'ibitego 10 na bingahe nasanze fe ya champion nasanze yari jenye ukiri wa mbere kandi waragiye yego urumva byiza cyane hanyuma uvuye ngaha hari mwaka wuhetamo tugaye ni 2013 tamwe ndabwira ikintu kimwe utazi kijya gihe imbere yo kugenda abantu babona umenga umupira wawe waheze ahubwo ugomba gusubira imakamba siza gukora ibintu oya nivyo wazi gituma harageze igihe ngomba kudemissiona na jewe ndakina nkaba maire biterema kubera iki nasohoka harageze ahantu urumva urikuramwe ingufu yego mugandi buko umuntu yagumamo amanzi ya morale methode yego yari umunyeguri wanyu kijya yego yarama morale vraiment kandi niyo yatumye ngezaga yego muri 2013 uragiye muri Tanzania washikiye neza baze tubwire mbe byagenze gute muri Tanzania bakurondera en fait naragiye ko rwego gwiza wagiye utameze neza cyane ahubwo yego mugabo ngeze muri Sekafa niyo yansohoye jewe en fait ndibuka Sekafa yari 2013 yabaye muri Sudan muga twace dukinya muri Darfur non apana Darfur sinzi mu bahita ari ya hefu muri Sudan du Sud oya siyo Sudan du Sud ni muri Sudan Khartoum mugabo ari province ya Majyepfo ico gihe ari mu 2013 tugiye Vitaro cyo turatwara igikombe yego ndavyibuka narabaye meilleur bitere na meilleur joueur ame muri Sekafa ico gihe rero niyo cindonkera inzira yo gusohoka kubera ariyo mugabo ari hano yitwa Medi mumva ni umurundi mugabo yaba muri Tanzania yego uwo mugabo kubera yari umuntu uzenya muri komite ya Simba ariya niyo yaciye avuga ngo ari umukinya meze ukuntu kandi ari muri Sekafa basi acha baraza kuraba bacha nibaje kundaba Sekafa yazaheza oya ni yari bwahere ndi yari yacambwira ngo komeza ico gihe kwere naciye nongeza effort mba meilleur joueur meilleur bitere basi aho rero n'inzira yaciboneka mugabo imbere yo kujya muri Simba cyangwa yo kujya muri Sekafa twavuganye na Yanga abona Yanga Africa yego baza bakurondera baraza bandondera twayatse kuri telefone cyambwira ngo ntangorane tugenze muri Sekafa natwe niyo tuzo turi duheza hari ya nyene basi mari chance muzenya muri Simba urumva barabaciyemo Yanga aho Simba baraciyemo Yanga kubera Yanga yarizi yuko izogenda muri Sekafa cyo dumariririza yo hanyuma ntibagenda na Simba ni yajayo rero ngabo Simba urumva ari umuntu aguma gukwira ari ya nyene baca bandungikira billet d'avion shitse nga mu Burundi cadagenda turaheza bamamahera yiwanje je ncandagaruka gukina nakinye match zibiri ndagenda yego tubwire rero 2013 urashitse muri Simba mbe byarakoroheye kwiyadapta kumenyera igihugu kumenyera abakinyi kumenyera umugwi kumenyerana n'abandi bakinyi byarakoroheye byashitse ugishika bya intango yagenze gute asha jewe novuga ko bitagize bitangoye cyane kubera ndibuka match ya mbere en fait twasanze equipe iri muri locale ahantu bita Shinyanga
twagiye turi babiri na Demunga Yego, kubera icyo gihe igihe nashika muri Simba cyambwira none na mu defenseur wundi wo turonderera cyane mvuga ariho cyane Demunga kubera twari kumwe muri Vitaro cyo turajyana tugiye n'indege dushikira i Dar es Salaam cyo tufata avion ija i Mwanza dufata Equaste ibis idushikana Ishinyanga rero niyo toshi dusangayo nuzenya equipe bari muri lokal kandi uwo munsi nyene dufise match amicale sawa iyo match amicale niyo match yanje ya mbere twakini muri Ikambarage nyene umunsi nyene ushika uwo munsi nyene nta nukuruhuka shokina match kandi naciye ntsinda igitego kabisa icyo gihe ndibuka kandi cyari cyo nyene nicyo gituma nakubwiye kuko bitangoye cyane hanyuma match ya iyo yari match amicale higanwa n'ijari bwatanzwe ego cyo tuva ngaho kubera uwo munsi yari samedi yindi ni debut ya championnat cyo tugenda mu bita Tabora twagiye gukina n'umugwi witwa Rhino umengo ni Rhino ya igisoda iyo niyo match ya mbere rero ya championnat wakinye muri Tanzania iyo sinayikinye kubera ino bavuze yuko ntwoshobora kuba urupapuro mutaduhaye amahera urumva barakuzibiye wowe gukina abino mu Burundi umva ni Vitaro hanyuma rero bacha iyo match ntitwayikinye twebwe wowe na Demunga jo na Demunga ntwayikinye kandi twaciye tungana debut partout cyo tugenda yarusha icyo gihe nyene aho nyene muri iyo match Simba aba autorité ba Simba bace bavugana abo muri Vitaro bace barungikira amahera nabo bace barungikira mu ITC cyo tugenda match ikurikira twakinye na Nusenya ni equipe yitwa Orijoro nayo nyene iki soda nyene yiharusha iyo match ndayikina kandi pasi y'igore umengo nje nayitanze cyo dutsinda kimwe basi cyo turagaruka i Dar es Salaam umwaka wawe wa mbere mu higanwa ryo muri Tanzania ari muri TFF match sezo yawe ya mbere mu mugwi wa Simba yagenze gute wabaye meilleur buteur canke ntibyari basha je nabako yagenze neza kubera narabaye meilleur buteur sezo ya mbere 19B urumva nabaye wa mbere au niveau national ajya champion yo muri Tanzania nabaye yagenze neza vraiment cumara imyaka ingahe muri Simba ko ndazi ko mu nyuma wahavuye Simba rero namaze kwanza umwaka wa mbere sezo ya mbere ndayimaze dutanguye sezo ya igira kabiri acaza munye uswahili nyene bacabara bama ikete ngo we ikiwango cha manuse ngo kunuku basi rero icyo gihe bama yo kete kwari nkuko kwirukana cyane baranyirukanye kubera bavuze yuko nivo ya manuse none mugabo sinzi yuko bigenda gute ngo imanuke ukaca bameyere bitera aho rero niho ibintu vyacanganye numva nakubwiye ko ari ibintu vy'ubuswahili banditse hanyuma basi uwo munsi banditse uwo munsi saa 6 z'ijoro bagira bugare nuzenya transfer ya periode mercato urumva mercato hari saa 5 z'ijoro 23h cyo gihe nyene ndi kunuri kwa nuzenya kwa president wa Simba ndabona message irinji muri telefone umugabo ari hano yitwa Manji niyo yari nuzenya mu billionaire wo muri Tanzania wa Yanga cyamubwira ngo my name is Manji call me cyanda mwisho ndamubwira ndacari kwa Haveva ndindiye ikete ati ngo bagwa iyo kete ucugenda kwa umugabo ari yitwa Isaac basi erezo magacha bamwe iyo kete 23h numva minu itarage hasigisa imwe wavuga ko bagomba gukora ibintu bagomba guca kwanza yego kandi babigize n'ibigirankana bagomba uvuga ko bagomba singende muri Yanga kubera n'ama equipe none bari babizi ko Yanga iri kwira kurondera labda chini baravyumvise uva baravyumvise kubera no bagomba no kugwana bagomba kugwana kubera ko umuretse abandi uko none kubera ko batakugumanye baswahili ni atari n'abaswahili urumva Diemer sinacengena muri Yanga ho nyene n'ibintu naronke muri Yanga biri très rêve ku byo naronka muri Simba tubwire urashitse muri Yanga ni aho ni muri 2008 muri no 2014 muri Yanga urahashitse bakwakiriye gute byagenze gute neza cyane kubera navuye muri Yanga navuye muri Simba mfise igitego kimwe mu match ndwi twakinye cyangena muri Yanga bana wamengo ni baruguruye ibomba y'ibitsinda wamengo baruguruye kabisa deuxième nuzenya igice nuzenya gira phase de retour asha haso gatoya yansubije ibitego bibiri
wabaye meilleur buteur kandi yari muri Yanga nyene urumva ko nakoze neza nawe nyene yego hanyuma muri Yanga uciwamara imyaka ingana Yanga nakoze imyaka 4 n'unusu yego imyaka 4 n'unusu nawe nyene urumva nca ndabana imvune naragwaye ivi gwa ivi ncangena kugirisha operation bica biboneka yuko nivo ya manusi mugabo ndiko ndakira ndatangura ngeze nyene ko mbona yuko biraje bacho batuzanira umukongomani ari hano umukoce yitwa Zahera Munyi Zahera umva no umukoce yari adjoint wa equipe nationale muri Congo acaraza muri Yanga bo acarambona acavuga ko rero umukinyi mwiza sawa nangorane ndabona yuko wavuye muri operation nangora muga bizoza rero uwo mugabo acarazana abakinyi wiwe turaheza championnat rero gira itangure mejeje contrat ntiyanyongera yavuze ngo cyanyirukana cyazana biwiwe aho hari mu mwaka wuhe ari muri 2019 apa hanyene ijya yejo yego hanyuma uravuye muri mu mugwi wa Yanga uravuye mu Simba uravuye muri Simba hanyuma waciubandaniriza ivuye muri Yanga bo banyirukanye contrat iheze nacengaruka nga mu Burundi cyandonga contrat muri Oman ncandagenda turavugana ndasinya umugwi witwa gute Fanja mu gihugu kihe cha Oman Mascati ndasinya muri Fanja umwaka umwe mugabo kubera ingorane zavuye muhira urumva za famille bica biboneka yuko je nogaruka tegerezwa kugaruka oyi nenda babwiye uko mfise ingorane ngo basi nimba ufise ingorane nangorane reka basi tuguwe nuzenya billet d'avion muzane madame wawe ino twira ngo bigende neza namubwira oya si famille yuwanje ya madame famille nini yuwanje aho mvuga kandi ntagiyeyo ibintu bizokononekara basi bacha baremera mugabo bemeye bameze uko bacavuga ngo basi nangorane katuguwe basi 2 semaines cyambwira 2 semaines bishoboka nangorane je ni mu kwezi basi je ngene kuri bacabona ukwezi ni kwinshi cyambwira nangorane bacabona kete ryanje nda subira muhira sigura ko amasezerano mwahejeje twahejeje nshise ngaha sanga ngo ndagira nzenye ndabiheza zigira ngorane ndaziheza hanyuma sanga nuzenya ama transfer international yari yaraheze basi canaguma ngaho turatekereza ndabugira ama entraînement nyene yego none ubu ntambo ya misi afise umugambi nyabako uzobandanya ukina wahagaritse bimeze gute nakubwiye yuko nasanze transfer zaraze manake ni kuvuga ndindiye mercato ikurikira ku wa gatandatu mu kwindwi ucurondera uwundi yego jewe nari ntangiye kwibaza ngira ngo ugomba uhapfe uja mu bindi byo kumenyereza canke ibindi oya tamwe ya misi aracari fiti urumva ko bishoboye ndacafise ingufu zo gukina ndacakina yego urumva rero tamwe ya misi ejo canke hirya ejo twiteye kumubona mu wundi mugwi atari mu Burundi mugabo bo hanze habuze ndashobora gushaka nk'inanye mu Burundi nangorane muga hanze habuze yego urumva bishitse mwihiganwa ry'umwaka uza mu Burundi tukabura uri kurakina mu mugwi umwe nga mu Burundi nta gitangaje kizoba nta gitangaje kubera nzoba mbuze hanze yego tambo ya misi tuyaze byinshi ku bantu bakuzi bakubonye ukina bagukunze akajambo kanyuma ubabwirana gati ako nababwira nuko gusabo gusutena ni kuvuga ni kuhereza morale umukinyi urumva ico n'ikintu gihambaye cyane kubera utampaye amahera si ikintu kigize amahera ndashobora kuguha amahera no munsi agahera ejo kagomba mugaje umpaye courage bikaca bituma ndituma kugira ngo nsonge nje imbere Tamwe muguheraheza maze iminsi ndakubona ku kibuga citiriwe Intwari cyangwa citwa Stade Prince uri Gasore urakunda kuza kuraba inkino hajya yura uri kuraba inkino uri kuraba match zigobera hajya kuri stade ubona urugero rw'umupira mu Burundi no munsi rugeze ugereranije n'ingene wahasize umupira ubu umva abakinyi bariho kandi barakina neza mugabo niko gusa usanga ubu akina abantu usanga aribo bamusanga ata objectif bafise urumva bafa gukina gusa mugabo icyo gihe cyacu ariho abantu nyene bakuze kandi bafise ubwenge kubera unzenya gukina umva ni nakazi umva abantu bubu benshi usanga atakazi ni kwiryohera mugabo kage nakazi gasho gusora hanze kandi ubuzima bwabo ugaca buduka yego rero ni kubabwira yuko bo kwituma kugira ngo boshiramwe ingufu bakamenya ko ari umuntu ushobora kubatunga
bagaca baduga nivu iduze naho abantu barakubona bagaca bagutwara no hanze yego Tambwe Hamisi ndagushimiye cyane murakoze cyane namwe ndagushimiye kubona witavye ubutumire bwa BTV nibaza ko n'uwundi munsi tugukeneye ngira tukaguhamagara zo twitaba oya nta kibazo vraiment nzoza yego murakoze cyane